Tizo on the mic. Nongeye kugaruka ku Kirere Media. Nta byinshi nje kuvuga ngira kumpa ikaze umusangwa wacu. Yes, urakoze kumpa ikaze Kirere Media. Nkuko bisanzwe ni jewe nyene wa muhungu wanyu. Mu Kirundi no bavuga ngo umuntu yidondora yamizako hariho bashasha baguma biyongera ku Kirere Media. Nkuko bisanzwe ni B Smith aka mwana w'ishamba gishinobera muravumba byakandondera sikunoba nandi meshi mu bisanzwe meze neza ndashima. Yes. Smith uyu munsi tudokwiganya kuri entertainment mu gutacu ciza c'u Burundi. Aho hariho bitariko biragenda neza. Benshi bidoga burya Sat-B ivyo yavuze nivyo yarabashize mu icupa kabisa. Sat-B ivyo yavuze ndashobora kuvuga neza yuko afise impamvu yarabivuze. Ariko 80% umenga binivyo biraboneka. Nivyo kuko uri kuraraba indirimbo zimaze imisi zisohoka nyinshi zaraburi birengero sinova ngo namaswata zaraburi birengero. Indirimbo imwe gusa je nemeranya yuko iriko igenda ikundwa cyane basi atari cyane gose basi irazisumbya power. Indirimbo ari Noji na Masterend naho nyene biravugwa yuko yo yahatabamwo Rinoji ijya ndimbo nta kigenda kuko n'abantu benshi mukumviriza barayugwa gacha basimbira kwa Rinoji. Mu bisanzwe uwo yugura gacha sibira kwa Rinoji afise impamvu mugabe ijya ndirimbo ni indirimbo nziza tuvyemeranye. Indirimbo nziza yakozwe n'abahinyanyuzi bakomeye haba kuri audio canke video kuko hari kumwe General harimo mutoya wiwe ujya Bani Tordo harimo no bitwa Kari Amor asanzwe akora muri X Motion Agency isanzwe ari umwana wa Master Music. Rero FIG nawe murabizi ko ari umuhinyanyuzi mwiza. Rijya ndirimbo uri kuraraba ziya za Santima za Vava za Zande ije Tashaoda ukaraba n'izindi nyene zasohotse muri uku kwezi zose zaraburi birengero. Rijya ndirimbo nta na kimwe niyo yonyene gushika ubu novuga yuko igihagaze mu ndirimbo zasohotse muri nondwe twarangije. Hakuru kinu cacu sivyo twaye tujemwo twaye tubicishemo gusa ariko narabonye ibyo Sat-B yavuze nivyo nka 80%. 80% nivyo tuje kwivugira mbona ba content creator bahani wacu mu Burundi bagenda bashirako pression. Fernando aye Mr Aye ngo hari umwana yaboneye ariko arimba ijya ndirimbo yiwe no love. Wewe ntare yagiso yagiza abantu benshi bariko baramushirako pression ngo ujya mwana ukwiye kugira ngo icumufasha ikiniki. Wewe urabivuka kwiki? Mu bisanzwe bijya nka Fernando umuririmbyi yama yiyemera avuga ngo niwo wa mbere ngo afise indirimbo imwe imaze kurenza amavyuzi miliyoni 10. Irevre ni nka batatu canke babiri ni batatu kwanza mu Burundi bamaze kurenza ico giharuro. Ni Fernando ni Kiriku na Dramake ntabandi. Rero murivye nka Fernando yiyemera ko afise indirimbo zimaze kuragwa incuro nyinshi cyane gusumba abandi. Mugabo umwana akamwereka urukundo amukunda ariko araririmba indirimbo yiwe. Mugabo Fernando ntagire ikintu akimwe ntagire reaction kuri uwo mwana. Twama tubibabwira gorane nuko ibirembo tubibabwiye bashagomba kuvuga ngo turabansi babo rimwe na rimwe bagashagomba kukuzanira imitayo yo kugufata. Mugabo bikimeze uku badashobora guha agaciro umuntu yaberetse urukundo aho turiko turaje. Uzi gituma je nama ndaba muri Tanzania mu Rwanda iyo umusani habonetse nk'umwana mutoya cyane undi muntu ashobora kumwereka urukundo ku gikorwa ciwe nawe nta mutererana kuko ugiye kuraba Diamond Platnumz bajya Kayanza Kiss African
bahora bakora ama challenge ariko aratamba indirimbo ziwe yarabapostinga kuri Instagram Buravane atarava yarigeze kugirane kubatamwe Kayanza Kids African mugabo muririmbyi yemera wafise amavyuzi menshi nayo mavyuzi utoshobora gukura muri 50 umwere ku rukundo ayo mavyuzi bamaziki none okay we muri uwo mwanya ndagufate nk'umusesanguzi ndagufate nk'umuki ganda kubaza uravyemera yego uravyemera none niwe umuntu wa mbere habonetse umuntu ariko aririmba indirimbo yiwe ntagire camufasha umwana vyari byo byose ndibuka neza yuko nigihe hari gihe muri Band Boy badavoje nakiri kuba kiriyo hari umwana yigeze amafoto yigeze gusirikira yambaye boyebo yacafye kwijyarugo ya Band Boy yego baramutumye ko baramutamwo ndetse baramugurira n'ibiratu bishasha none gasha Fernando mwene wacu itukwanga warabuze ni 50 canke 10 uha ujya mwana yakweretse urukundo frame none jewe dide Fernando menga abantu mwese mu preso yasaze erega si itegeko kumufasha ujya mwana man jewe kuri kote yiwanje ko ndavyumva uravyumva si itegeko ahubwo mwebwe menga muko mushaka preso menga ni itegeko nyene ko ategezwa kumufasha oro siko bimeze nyimba watara yagiso yagize ni mukure kindoro none mu bisanzwe adashobora gukura muri bike afise ashobore kwereka urukundo ujya mwana none kwa kwiyemera kwabo uhagaze evre none wewe rega nk'ubu usanga yaravuze ati jewe nitwa Mr. Aye sinokora indirimbo y'imiliyoni 5 stock igaragara uravyumva zokoresha dokomo uno munsi isore ya karirimbo kiwe ibaza afise presse ngo afashe ujya mwana afise na presse yuko mwebwe nyene muri ko muraza muvuga yuko ngo indirimbo yiyo ngo atahandi rikiragera yisohoreye agakato uravyumva none presse zose zibiri zimukoraniye ko ngo indirimbo ngo swata muco mwebwe nyene muri ko mavuga ngo indirimbo ni swata muco muza mwongere ko ikibazo c'uyu mwana mu bisanzwe afatiki arekiki mu bisanzwe ijya ndirimbo vraiment santima naho yashitse kandi ntayo iri kwirashika muri makuru muhebuje sinamuhebuje uramuhebuje kubera ko umuntu abafise ibihe byiza n'ibihe bibi rero niba bishitse agasora igikorwa nishakirwe neza azavyakira ariko ivyo ntivyotuma areka gufasha ujya mwana okay tukiraho nyina so indirimbo ntiyakigwe neza uvuze ntacagirike niyo careka gufasha ujya mwana none kubera none kumufasha none gufasha uraza kujya mwana kumufasha none gufasha nitegeko oya ndakubaza oya none nyene ikintu gito none nyene kutamufasha bitwaye kerega ikibazo siwe kiriko hanini mu bisanzwe kiri kuri mwebwe muri ko mwamwatatse ujya ni utubonye mugabo n'abandi baririmbye bo ngaha mu Burundi bese barafise ijyangeso man uribaza yuko twebwe nitwo mata postinze kuri ntuzeye ku mbuga zacu mugabo like ntashira ko mani ntageza ariko n'uburenganzira bwiwe kinashaka ibyara vyemerewe gute mugabo mu gihe dupostinze abanyamahanga bayishirako ushobora gusanga ba Diamond ko bagira repost kuri Instagram man urashobora gupostinga uri urakorera promo umuntu tanakurisha ukagira ko ana kujya kuri Instagram bagira vya collab ukamudomanda collab ntiyagise mugabo bantuze bagaca bari postinga ba Diamond rero mu Burundi ndasumvya iti Diamond gusa mu Burundi umuririmbyi kazi nemera iyo umukoreye akantu ashima ni Natasha wenyene abandi bose hariya Natasha wenyene niwo wa mbere niwo wa mbere ashobora kukwereka urukundo kwikorwa wakoze wamukoreye
sindiko benshi uvuze Natasha besi ngorane nawe kandi ushobora gusanga urimo uvuze Natasha bacabaza muri kura sega usanga yagufyondeye kuvuga mwene wacu kuri no kuvuga rero ariko kuri Fernando ikintu kimwe yo pressure mu gwamushira ko ngo afashe bijya n'ibintu bisanzwe uravyumva ibintu bisanzwe gute kumwana nkujya yari yari indirimbo zingahe byo ari bisanzwe kujewe oya ujya mwana nta yindi poste wabonye ariko ari yindi ndirimbo yego kweri kujya mwatatse Fernando mwatatse wiwacu muririmvyi wacu wiwacu kwera ari wakengereza bene kwatakaho mu kindi gihugu oya kwera ari wakengereza reka gufasha si itegeko ni ufasha ikintu mu gihe uvyiyumva none ibaze gutanga ikori ni hari itegeko ikori bararikwepa ariko none mwene wacu nivyaguma bigenda kujya abarimvyi bacu bakora ikintu badashobora kureyagisa none ubona bizoherera he ahubwo yarakwiye gufatiranya kuri utu post abana baguma bagira yarakwiye gufatiranya hajya nyene usanga wewe mu bisanzwe mu buzima busanzwe tubaye mu buzima butandukanye urashobora gusanga wewe yaragize reaction siko akavuga ati umupeti nukuraba ikintu ndamufasha siko ariko ntibihite abigaragaza bigaca bihurana namwe mugaca muza gushiramwo re iyo pressure ndavuga ati byose ndabihevye cyane reka basi reka tumuha umwanya ashobora kuba ariko aravyumvira akazobikora reka tumuha umwanya basi nyene mubwo tusanga mwe mwamuzanye ko pressure ngo ibi nibi agaca birekera ico reka tumuha umwanya turabe ko azobikora n'indirimbo yaba basi nimufata indirimbo yiwe shasha yuko gusohora iri kiragenda bigura inteke izi nguvu muko murashira mu muponda ngo ntiyafashije urya mwana muzishire mu kwamamaza bya ndirimbo yiye arayamamaje kandi ari mwe bonyene mugaruka ngo ntikaze ngo ntigizike oya nikaze indirimbo ikaze muri hino gihe ni nta nakimwe masterende gusa kweri ki masterende wewe nikaze cyane n'umuntu wawe canke yagufyondeye akanyenyeri hari avuga ati nta kantu yafyonze mugabo ndemera neza yuko nta nakimwe yari noje na masterende nikaze muri kino gihe yego twivira kuri ivyo twitwabitebako twigira ku baririmbyi bacu b'abarundi abaririmbyi kazi abigeme yuko bimwe mu bintu baragizwa yuko baza mu bintu batazi baza arakarimbo kamwe nyimba umuntu ngo yamuhenze nyimba byagenze gute bagahita babirirwa irengero n'ubu ntabaye n'ibyo barundi bahari Natasha gusa ni wenyene yinasi apambana kwe kandi akora video zimeze fresh zizimvye zisa neza kwera hanze y'igihugu abandi bose siho bari musanzwe namo ni Afrere yari yagerageje kwinana turabona ubu yabuze kidogo mu bisanzwe nkuko bivuze nyene abaririmbyi kazi b'abarundi beshi nibaza mu muziki ngo nuko ubarimwo swati barabahenda canke bakabikora batamanje kwiyumvira urumva akeshi kandi ikindi kintu naco ikunda kubashikira nta buryo nta barimvyi kazi nta buryo bafise uburyo buri nama management akunda gufasha abahungu kandi banzureke tukiraho abarimvyi kazi ikintu kimwe gusa bashobora gukura mu muziki ni umwana tukiraho nyene uvuze ngo aba management bashobora gufasha abahungu ariko nabo bahungu baridoga ati twebwe nyimba ndi management kana kakaza umukobwa je bahita banshira ku ruhande abakobwa nibo baba bafise ama opportunity menshi yo kuronka ivyo bintu kubera we ngo hadodoye ntibamwankira kumva imwe gusa musanzwe abo bantu bafasha abakobwa mu muziki baba barondera ikintu kimwe gusa kubasambanya nicyo conyene uzorabe no gwakarorero abaririmbyi kazi baje mu muziki w'u Burundi bose baraburi burengero kandi ugiye kuraba baciye bavyara Emonia yaravyara Emonia ugira uvuga ko ata mwana afise
muri iki gihe aje mu muziki yamufise apfa wava none we mugabo ikibazo nuko abantu bose batabishiramwo none Monia ko yahora afata indege aja Dubai ubu ko turasura kumubona wafise umukunzi amwobrija ibindi hajya mu bisanzwe kuba yaciye arondera baciye bakundana na Rinoji hajya hari inzira nyinshi zaciye ziyugara hari inzira nyinshi zaciye ziyugara kubera iki hari abahungu benshi canke ababosi benshi bari ko barategura ati dufise project kanaka dukeneye gukorana nawe tosha mikorako kandi rega mu bisanzwe biba bitahura none gashaka umuntu ariko baragufasha mu muziki agutamwa miliyoni rega nta bindi bintu abakuzeyeko no kuko benshi usanga bafise abagore none ko atakugira umugore wa kabiri kuvyarira none meyiri uracamwumva wapi ntiyaje mu muziki bavuga ngo arakatse Bifex niwe yamuzaye mu muziki none meyiri ntiyazimye none yazimye yaravyaye yaravyaye muri make rero uvuga ati abakobwa bose bifuza no kuza muri industry babihebe bomanza bagashishoza bakavuga ati twebwe ibiture kwanza rega impamvu nyamukuru ituma bidakunda utusanga bagiye muri ivyo bintu nta buryo bafise rero babakobwa amaze iminsi bidoga ati twebwe ntibakiturongora ntibakigirane bajisi handeka ndamuvuge bajisi n'abandi uti rero bizire muri entertainment bahite bironkera uwo mwana ko ariko uravuga ngo ubuje muri entertainment turonka umwana la prepare yabaje muri entertainment baci baronka abana uti nabo rero baze kubwa bironkera abo bana nimba afise iyo mpano yo kuririmba ni bazi erega none baje bose baje none baje bose baje kubera baze bafise iyo mpano yo kuririmba utarayifise barabimuzanyemo nabo rero benshi muri bo nta numwe yiyandikira muga kutiyandikira naco nikiri bisanzwe kwihana nyakubahwa SG Reverend kuri yaravuze ati ako azoguhambanika kubera ati kubera ngo yavuze ngo bariko baharura abana babaharura kuri banyina ntibaharura kuri base abana akantu yavuze nyimba ngo umwana ngo abagwa kuri nyina sindakibuka neza mugabo ico nibuka nico cyo guhambanika okay ati rero ako azoguhambanika ivyarire kamwe cyo wipowe aba bakobwa nawe ko baridoga ngo ntibarongorwa uti rero mubaze muri entertainment kugira baronka ko kana bana bace bicara imba babona bo barabuze nibaze muri entertainment babasakara rega n'abatoririmba apfe kuza kumbuga abo mu blogger azara hostinga giriki basi aboneke kumbuga ndakurahiye nta mezi nkangahe yohera tararonka ka akajambo kanyuma mu kurotira ikiganiro cyacu iyo tuje ngaha tuba tuje kugira ngo duce intege abantu abaririmbyi iki ariko tuba tuje kugira ngo dukeburane bitagenda neza kugira ngo bibashe kuguma bigenda neza nongera nsaba abakunzi bacu babandanye badukurikirana kuri Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ndetse na YouTube bongera basangiza ibiganiro tugenda dushikiriza kuri izi mbuga zacu babisangiza abandi kugira ngo tubandanye twagura umuryango Pedro Tizi kuri ku Kirere Media naho butaha